ubuntu n'amahoro n'imbabazi biva ku Mana Data wa twese be kuri mwebwe no kubera bose. Hari ikibazo twagiye tubazwa ku bijanye n'inyambaro. Nizihe inyambaro Imana yemera, nizihe inyambaro Imana ishaka. Nk'uko twagiye twifashisha ivyanditswe, ariko twagiye twifashisha amakuru y'abandi bagendanye n'Imana. Kandi ayo makuru hamwe ni meza, ahandi akagaruka akaba ataturaba. Nk'akarorero, iyo dusoma Bibiliya cane isezerano rya kera, mbere tukanagaruka no mu vyanditswe y'isezerano rishasha, ni imibereho y'abantu banaka n'Imana, si imibereho yacu n'Imana, uretse ko biduha akarorero canke bitwereka uburyo Imana yagendanye nabo mu vyo kwizera n'uburyo igomba kugendana natwe kandi mu buryo bwo kwizera. Ariko namangaruka Imana yagendanye n'Abisirayeli mu buryo bw'abanyamubiri. Aho hari umuzimu urahaca ko karongo, nico gituma vyinshi barinda kubibwirwa. Mugenda uku, murya uku, munywa uku, mwambara uku, mubaha, murima uku, bigenda uku, imbuto zanyu nizo zivanga uku, abahungu ntibambare n'abakobwa, abakobwa ntibambare n'abahungu, abaherezi mwambara uku, efodi imeze uku, bagira uku, makanzu uku, amabutura y'indani uku, ugasanga n'ibintu nk'ivyo. Aho ugasanga mu buryo bwacu twe twizera Yesu, twebwe duhamagarwa kutabwirwa uku n'uku 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 n'abantu. Twebwe nashaka duhamagarwa kutifata uko tutari. Twebwe duhamagarwa kumva no kumvira mpwemu y'Imana, no kumvira ijwi ry'Imana riri muri twebwe. Nico gituma naho nokubwira ntiwambara uku, wambara uku, aho ugasanga uko ndiko ndakubwira siko mpwemu agukeneye, mpwemu afise uko agukeneye. Kandi ugasanga n'iryo jwi riri muri wewe, riko rirwanira muri wewe, naho uryeyo no guhumuriza. Rero ku bintu bijanye no kwambara, nahone tubigiremo akariro gakeyi, kuko abantu iyo bambara ntibambarira Imana, biyambarira abo kandi bakambarira abantu. Ntiwambara kugira ngo uje mu cumba cawe ubegwe imbere y'Imana, wambara kugira ngo wegwe wewe ufise uko wiyumva. Ikindi ucuja hanze abantu bakubone ugira uko biyumva, ugira uko wiyumva barengene bakubona. Uzurabe abantu bafise impuzu nkeyi ziri kurushi, ntugire ngo bama biyumva iyo neza iyo bari mu bantu benshi. Eka no mu madini uzurabe, eka dufate no ku bagore, eka n'abagabo bimwe, uzosanga kenshi iyo afise impuzu nshasha akeneye kuja ahantu hari abantu benshi bamubone, mw'idini, mu rubanza, mu miryango n'ahandi. Ivyo si ku mpuzu gusa, niyo yaguze imodoka, niyo yubatse inzu, yumva ko yotumira abantu baze kumuraba, bapresiye, bagira ico babivugako. Ari ni kwiyerekana. Ivyo biri rero muri kamere yo kwiyerekana. Iyi kamere rero Kristu aduhamagara kugira ngo ipfe. Iyo ipfuye rero ntucambarira abantu, eka wewe upfa ubwambure, ntuba ugomba kugendana n'ibigezweho. Eka urumva rero aha umuntu ariko arumva nuko kumbure abaye amadini bamwe bamwe bagiye kwibuka kumera nk'abazibiranya abantu, ntibambara uku, ntibagenda uku, bifata uku. Hararengeranye, mvuga ngo hararengeranye ko barasamaye. Sinzi gusa yuko bari barabaretse kugira ngo babanze kwanza babaronke nk'ivyo bashaka, hanyuma bo bamaze kubironka noneho bazane rero kumbura ivyo bibaza ko vyo bafasha. Ariko
iyo umuntu yambaye nk'akarori impuzu itamukwiriye kugira ngo yerekane amataye, ntayereka Imana ariko yereka abantu, kandi iyo yeretse abantu ingaruka ziri kuri we. Yego nuko n'akarorero iyo uretse umugore wawe ngo yambare ko yambara akagira ibice vyo ku mubiri yerekana, ingaruka ziri kuri we zikaca zigaruka no kuri wewe umugabo wiwe, ko ivyo yeretse abantu nivyo bigaruka ikibazo kuri we, ko abantu baramukenera, iraba intandaro yo kumukenera, birumvikana. Kandi aho simvuze yuko naho tubibereka batamukenera oya, ariko birongereza amanota menshi ko bamukenera, kubera ko hariho impuzu usanga deja imaze kuja haruguru y'amavi, uriko uratambuka wicaye irasubira kandi kaduga kurusha. Ni kuvuga mu kwicara uguma wiyegeranya, hari igihe ushaka ishakoshi cyo kumwishira ku maguru uri nk'igitsina gore, kugira ngo ifuke hantu ubona haguma nawe we haragutera ingorane, ushaka ishakoshi kumwishira ngaho imbere yawe nyene, kubera ntikwiyega ya mpuzu ushaka mere nk'ufuka ukwiza. Ikibabaje umva ko kuranigana navyo mu mutima, ejo kandi ya mpuzu zosuru yambara nta buryo ufise bwo kuyongereza, nturi basi buyigurishe nguri yindi, nturi buyigabe nguri yindi, ugumunigana nayo. Umva biri muri kamere yawe yo kwiyerekana, ariko kandi hari ahantu ushika ukagira isoni, ko kamere irakoresha ibintu umuntu akonga akagira isoni. Niko nyene avuye muri abantu za soni zihera azosura kuzigira kandi agiye ahandi hari abantu kandi. Ugasanga rero nk'umukobwa nuko nawe ariyerekana, yakoze yambaye uku, ashira amahereni uku agira igisuko uku asokoza uku, ivyo vyose ngira ngo yiyerekana. Iyo mpwemu iyo hariho iyo kamere yo kwiyerekana yo itarapfa, ni nayitera ingorane mu madomene menshi atari ku ntibiri mu kwambara gusa n'amahereni gusa no kusokoza uku canke no kwimwesha uku, biri mu madomene kugira nakishijemwe no kubaka inzu no kugura imodoka n'ibindi. Ikintu cyose wakoze kikunezereza, uba ukeneye kwiyerekana abantu bakibone, hari igihe rero ukeneye kubatumira kugira ngo bakubone. Rero niko kwambara uko no kwisiga uko ushaka ko bakubona, ni nko kubatumira bakubone, baje kukubona bagira icyo babivugako, bamaze kugira icyo babivugako bikunezereza, navyo rero bica bigushira mu ngorane. Hari igihe rero batabikubwiye wimva nabi, babikubwiye wimva neza, ariko kandi ugasanga ni ubikubwiye suko yabonye ko ari byiza cyane, ariko afatiyeho kubikubwiye kuko yabonye ko kamera ari bishaka, ariko kandi agaca afatira no ngaho kugira ngo akuronke. Bo ivyo rero nuko kandi agakiza canke abizera ba kino gihe bafise ingorane, kuko ntibizeye bijejwe n'ubutumwa bwiza, bizeye bafatiye ku vyanditswe. Bitwa ko bitwa abakozi b'Imana, niko biyita, babahaye ubutumwa bufatiye ku vyanditswe, atari ubutumwa bufatiye kuhishurirwa. Ubutumwa bufatiye ku vyanditswe budafatiye kuhishurirwa, ico naco rero usanga ari kibazo, kubera ngo ataguhishurirwa abantu barazimagirika, abantu ntibamenye ivyo bafata, bahurudukana ivyo ari vyo vyose, bafata ivyo ari vyo vyose, bafuruguta ivyo ari vyo vyose, ntibaba bafise ibintu kayeri imbere y'Imana, ntibaba bafise ibintu nyavyo imbere y'Imana. Ico rero ni kibazo. Ubutumwa bwiza nabwo bugwiha ishusho Imana igushaka. Nko kibazo cy'inyambaro, abantu ntibari bakwiye kugira ikibazo cy'inyambaro, kuko ni ibintu byumvikana, umuntu yategerezwa kwambara akikwiza.
umuntu yategereza kuraba ngo ibi niko ndakora, niko ndabikorera nde? Ndiko ndabikorera Kristo. Urazi twaraguzwe na Kristo, twaguzwe n'amaraso y'igiciro. Ntidukiye kuba abagurano b'abantu, ntidukiye no kuba abagurano batwebwe ba kamere zacu, ariko usanga turi abagurano b'abantu, turi n'abagurano ba kamere zacu. Ibyo dukora usanga twinezereza, ariko tutateza gukora ibintu kugira ngo tunezereze wadupfiriye akatuzukira. Bigenze uko, umuntu yategereza kuba afise ishusho yuko Kristo amushaka, kuko niwe agomba kunezereza. Nk'uko urabona umugabo cyangwa umugore cyangwa abana n'abantu banezerezanya entre bo. Abana bakwiye kunezereza abavyeyi, abavyeyi bakanezereza abana, umugore akwiye kunezereza umugabo, umugabo akanezereza umugore. Ivyo wanashaka nivyo bitugize, nizo ngorane turimwo tubamwo, dukwiye kugwana twishayura ko n'ikinogo turimwo kinini, ni shayo rikomeye turimwo, kubera ko ibintu vyinshi tubikora kugira ngo tunezerezanye, ntitubikora kugira ngo tunezereze uwadupfiriye kandi akatuzukira. Ni naho hakomoka ivyo vyose vya kamere vyo kwinezereza no kunezerezanya. Wanashaka kurikirana mw'isi, nibaza yuko ikintu ca mbere kirimwo amahera menshi na financement nini, kandi abantu basanga bashoyemo amahera menshi, ni ikintu kijanye no kwinezereza. Kwinezereza mu kurya, kwinezereza mu kwambara, kwinezereza mu mikino, kwinezereza. Raba ikintu kijanye no kwinezereza kirimwo amahera menshi, amamiliyari adasobanutse. Cyangwa nk'umuririmbyi ahembwa amamiliyoni y'amadolari, usanga nk'umukinnyi ahembwa amamiliyoni y'amadolari. Nuko usanga ivyo birimwo ubwo buryo bwo kwinezereza, atari kunezereza uwapfiriye akabazukira. Rero hariho igicapo Paul yakunze kwigisha, avuga ko ubundi dukwiye kwambara Kristo. Kwambara Kristo ni kugira ni kwambara kamere ya Kristo, ni kuba dufise kamere ya Kristo muri twebwe, hanyuma ikadeborda hanze, ikarengana indani hanze ikagaragara. Iyo kamere nayo ni ingeso nziza, ni ibikorwa vyiza, atari vya muntu, atari vya kamere y'umuntu, ari vya kamere ya mpwemu. Ivyo navyo habamwo kwirinda, ivyo mu Giswahili bita kiasi, urugero. Kwambara ukashiramo urugero, uriko urisiga hakabamwo urugero, urarondera ubwiza bwo hanze ku rukoba hakabamwo urugero. Urugero rukomoka ku bwiza bwa Kristo bwo hanze ku rukoba. Ivyo rero buri muntu wese yarakwiye kwiraba imbere y'Imana, kujya yiraba mu kiyo kugira ngo inezereze n'abandi. Nahagiye bapresiye, uko niko yategerezwa kwiraba mu kiroro cya Kristo, uko niko yategerezwa kwiraba imbere mu mutima na kamere yiwe imbere ya Kristo, kugira ngo abegwe imbere ya Kristo. Amushuwa ndavyemeza yuko iyo uberewe imbere ya Kristo utegerezwa kubegwa imbere y'abantu. Kandi ugenda utekanye, ugenda wemye, uko wumva yuko wemewe, ukunzwe, nuko kandi uri muri security ijanye n'ubwiza budashingiye ku buryo bwo mw'isi, kuko ubwo buryo bwo mw'isi bujyanye no kwambara no kwisiga n'ubwiza budahari. Ubwo buryo uguma waberewe muri Kristo, ariko umenye ko ubu buryo bwo mw'isi budahari. Iyo umuntu abufise aribwo ashingiyeko, ntabegwa, kuko aguma afise capability, aguma afise umutima umucira urubanza, aguma afise umutima umucira urubanza,
ko ataberewe kubera ko akimwesheje, ko ataberewe kubera ko atagiye muri saro umusokozi ku mushatsi, ko ataberewe kubera ko batamusutse ku mishatsi, ko ataberewe ko atashyize ko aya mahereni, ko ataberewe kubera ko atambaye impuzu, ko ataberewe kubera ko adafise amavuta, ko ataberewe kubera ko adafise iyi parfum. Hariho ibintu adafise aguma yumva yicira urubanza kubera ko nivyo umutima wiwe, ivyumviro vyiwe, ubwonko bwiwe, kamere ishingirako mu kwiyemera, mu kwiyumva. Ivyo rero bita agaciro mu muntu iyo kamere yiwe ihora igenda ipfa uko bukeye. Hariho ibintu vyinshi dutegeka abantu ngo mwambara uko, ntimwambara uko, mwisige uko, ntimwisige uko, mwisukishe uko, ntimwisukishe uko, mugende uko, ntimugende uko. Ivyo uriko urabwira umuntu ni amajambo numva ko ari meza, si mabi, ariko ayo ntakora kuri kamere. Kamere uguma ukwiri, kamere ikikorako ni uruvu rwa Kristo, kamere ikikorako ni ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo ni inkota, iragenda igasogota kuri kamere, iragenda ikabaga kuri kamere, iragenda ikakubita kuri ico kintu. Iyo rero cyashikiweko n'ijambo, iyo cyashikiweko n'urupfu rwa Kristo, iyo cyashikiweko no gucishwa ahantu ha Kristo kugira ngo ico kintu kimere kujya kwinzaha. Ufite kamere yacu imeze kujya kwinzaha, ikishwa mu muriro, igakugwa ubucafu, igakugwa kw'inkamba, ikaba ari nk'inzahabu iramuye, inzahabu nziza. Iyo kamere rero hari ahantu itakishwa kugira ngo habe ibintu bikunkumuka, ugasanga ahantu naho turahahunga. Iyo kamere yacu hariho ahantu itagomba kwakira ijambo kugira ngo iyo jambo ryice iyo ngeso mbi, rivyare, rireme ingeso nziza. Naho twoguma tuvuga ntugire ngo umuntu arahinduka. N'abarundi barayamaze ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso. Aho rero udahari ngo ukankame cyangwa ukubite inkoni, kamere izoshobora kwigaragaza ikora ivyo ishaka. Ariko hariho ijambo ryashikiriye ingeso, hariho inzira umuntu yacishijwemwo ingeso, igakubitwa, ikicwa, hakaremwamwo ingeso nziza ya Kristo. Biroroshe ko uyo muntu iri kuravuga akumva kabiri. Rero bantu mwishakamwo ubwiza ku bantu, abantu ntacyo babongereza. Bantu mwambarira abantu ntacyo babongereza, ko mumaze kubibona yuko iyo mu bibazo bitandukanye, muri mu ngorane zitandukanye, muri mu buzima butandukanye bugoye, nta bantu babashikako. Iyo muri mu bibazo bikomeye, ona ya mafoto mu postinga muri mwambaye ukuntu, ya mafoto mu postinga mwisize ukuntu, ya mafoto mu postinga muri ko murajya ahantu. Urano iyo ufise ibibazo, hari n'igihe utabaza ukabwira abantu yuko ugwaje, ukabwira abantu yuko ugwaye, ukabwira abantu yuko uri mu bibazo by'uburyo ukusaba ubufasha. Hari abantu biyumvira ati none hirya y'ejo ya postinze yambaye, hirya y'ejo ya postinga yisize, hirya y'ejo ya postinga yasokoje ku muri salon, hirya y'ejo ya postinga yisukishije ku muri ivyo navyo bitwaye ibihumbi 100. Byari ya postinze bari ko barajya, ariko baranywa, harimwo n'agacupa k'akavinyu. None ubu ariko arondera ubufasha, bijya none vyamwongereje iki? Burya buryo isugo yari kuzigama akazokoresha umunsi habaye ikibazo. Urumva tugucishamwe ijisho, uducishamwe ijisho, bagucishamwe ijisho, bivanye n'iyo nyifato yo kwiyerekana imbere y'abantu, ari ugasanga ntiyeretse Imana. Nuko Satani yagiye azana abakozi batari bo
banyengetera mw'ishengero, hanyuma hariho abantu nabo badutse barikoresha kubw'inyungu zabo. Nico gituma ubona kugira ngo hagaragare ingeso rukristu, ingeso z'impwemu, abantu b'impwemu, imvugo z'impwemu, imitima yereka Imana yitaho kunezereza uwadupfiriye kandi akatuzukira, usanga ari ibintu biri kure kubera abantu ntibavyumva, ntibabizi, babwirwa ibintu vyo hejuru hejuru. Nuko mukomeze kugira ibibazo, ariko kandi mukomeze no kuja imbere y'Imana kugira ngo Kristo abihishurire uko bashaka, mugendere mu muco wa Kristo. Mwarahezagirwa.